Ano makuru yahere mu bijanye n'agateka ka zina muntu umushoferi atwara imodoka yunguruza abantu Bujumbura Mwaro yarabuzwe irengero muri zone Musaga ni mu gisagara ca Bujumbura haraciye hafi indwi zitatu. Amakuru ava muri zone Musaga aho yafatiwe amenyesha ko uyo mudereva yatwawe n'abakozi biperereza bamwagiriza kunguruza abagwanyi. Umuryango wiwe usaba kumenyeshwa aho wabo apfungiwe. Inkuru ya Francine Mahoro. Uwo mushoferi yabuze irengero yitwa Ntakarutimana Richard atwara imodoka yunguruza abantu ibakura Bujumbura ibajana Imwaro. Yarasanzwe aba muri zone Musaga ari naho yafatiwe. Amakuru dukura ku kirindiro c'amabisi ku Musaga amenyesha ko hari kwigenekerezo rya 23 Rusama Ntakarutimana Richard yarashikanye abantu yunguruje mu modoka Probox atasanga abakozi b'iperereza bari kumwe n'igipolisi bamurindiriye. Kubwayo makuru nyene Ntakarutimana Richard yaciye ahagarikwa n'izo nzego zimwagiriza ko ahora yunguruza abagwanyi. Umuryango wiwe umenyesha ko yamaze iminsi afungiwe mu busho butandukanye ariko hakaba haheze iminsi babuze iyo yajanwe. Ntakarutimana Richard haheze indwi nka zitatu baramutwaye rero bamufungira ku gasho k'Umusaga amava ku Musaga bashaja bidesere maze hindwi bashamukuraho saa 5:30 z'ijoro bashamutwara tugiye kubaza batubwiye ngo umuntu ngo Richard baraje abantu bamutora ngo aratashe mu rugo baratashe twebwe twarategereje kubaza aho nashoboka aho yaraba atari hari gushaka zino saha rero. Umuryango wa Ntakarutimana Richard ufite impungenge ko wabo ashobora kugandagurwa umwanya n'umwanya ugasaba ko amatohoza yokorwa neza kugira ukuri kuja ahabona ku byo bamwagiriza. Uruganda rwa RPA twarondeye Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ariko ntitwashoboye kumuronka. Francine Mahoro urakenuye. Tugume ngaho nyene ku Musaga mu gisata c'agateka kazina muntu Thierry Kwizera umusore wo muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura yaramaze iminsi indwi yarabuzwe irengero afungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Uwo musore yafashwe amaze iminsi mike avuye mu ibohero rikuru rya Mpimba ngo yagirijwe kugira uruhara mu bitero vy'amagrenade vyabaye mu gisagara ca Bujumbura mu mpera z'ukwezi guheze kwa Rusama. Inkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Kuvagarikwa ku muhingamo genekezo rya gatatu ruheshi mu gisagara ca Bujumbura hagati umuryango wa Thierry Kwizera ntiwaruza aho yajanywe. Kuri uyu wa gatatu niho bamubona ajanywa kumuhana kwa mwene wabo muri zone Musaga aho Thierry Kwizera yari yashikiye afunguwe. Yahajanywe n'imodoka y'iperereza iri mu Nduwimana Mathieu batazira Antia umukozi w'iperereza yamuhagaritse. Amakuru dukora ku Musaga avuga ko uwo mukozi w'iperereza ngo yari agiye kuri uwo muhana kugira amatohoza kuco Thierry Kwizera yakoze ku igenekezo rya 25 Rusama umunsi yasohoka ibohero rikuru rya Mpimba. Akaba ari nawo munsi haba ibitero vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura ngo baba bamukeka ko yabigizemo uruhara kuko ino soko ryacu ribivuga. Havuga vyinshi bamagega ngo ivyo gutanga amagrenade naho uwo munsi afungurwa niwo munsi vy'amagrenade vyaba nikumva rero ko ashobora kuba yarekuwe kugira ngo aje gutera amagrenade. Ico caha ngo si ca mbere yagirijwe agifatwa yagirijwe kurwana n'umuntu aramukomeretsa. Tuma twumva ibirego bamwagiriza byose bidafashe kuvuga ngo avuga yarwanye n'umuntu kandi tuzi neza kuva kibijagwa yuko atigeze ava muri quartier aho yari yashikiye. Thierry Kwizera yafashwe amaze iminsi 9 gusa asohotse ibohero rikuru rya Mpimba aho yari amaze imyaka 5 afungiwe. Akaba ari mu barekuwe ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Yafatiwe hafi y'ahahoze isoko rikuru rya Bujumbura aho benshi bita kuri Bata igihe yatwagwa kumuhana kwa mukuru we. Thierry Kwizera yagumye mu modoka yari imujanye nkuko tubibwirwa n'amasoko yacu nyene. Hururutse gusa uwo mukozi w'iperereza azwi ku izina rya Antia. Ababanyi n'abajyango ba Thierry Kwizera basaba rero ko yorekugwa mu maguru masha kuko ari kazira umukeko. Eric Niyonzima urakenuye. Abantu barenga 60 barishwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ishirahamwe APRODH ryitaho ibahirizwa ry'agateka k'abafungwa. Iryo shirahamwe riranavuga abanyurujwe abahohotewe n'abahagaritswe hadakurikijwe amategeko muri uko kwezi nyene kwa Rusama. Rigahamagarira abategetsi b'u Burundi gufata ingingo zibereye kugira hahagarikwe ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu. Biri muri ico cegeranyo na Elvis niyo mwongere.
mu cegeranyo c'ukwezi kwa gatanu guheze ishirahamwe Prodash rigaruka hanini kwihungabanya ry'agateka kazina muntu ryabaye mu ntara zose z'u Burundi muri ukwezi kwa gatanu. Abantu 66 akaba aribo iryo shirahamwe ryashoboye kumenya ko bishwe, abandi 78 barakomeruka. Intara zakozwe ko cyane nazo ni Cibitoke hapfuye abantu 14, hakurikira Muramvya hapfuye 13, hakomereka indwi. Intara izubwa gatatu nimeri ya Bujumbura hapfuye 11, hakomereka 57. Hambavu yabo muri uku kwezi nyene kwa gatanu ishirahamwe Prodash ryarashoboye kumenya abantu 3 banyurujwe barabugwa irengero, abandi 8 barahagaritswe batako barafungwa bidakurikijwe amategeko, hamwe n'abandi 8 bahotewe harimo abahotewe bifatiye ku gitsina. Nuko tubandanya tubisoma muri ico cegeranyo, iryo shirahamwe rivuga ko ibiziga byabo bose bamenyekanye ko bapfuye bitatowe. Ubwo bwicanyi nabwo abanyagihugu baganiye na Prodash babushira ku gatwe k'imbonera kure, abajeje intwaro hamwe n'inzego zijejwe iperereza. Ico cegeranyo kiragaruka kandi ku gisata c'ubutungane. Ishirahamwe Prodash rivuga ko igitigiri c'abantu bahagaritswe bakanafungwa n'imbonera kure bitakurikije amategeko vyagumye vyiyongera muri uku kwezi kwa gatanu. Iryo shirahamwe riranibutsa ko ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abafungwa itabandanije kugira abanyororo 5255 bose begwa n'iyo ngingo barekugwe. Iryo shirahamwe risaba ko abasigaye borekugwa kugira abafunzwe baronke ibibanza vyagutse. Ishirahamwe Prodash risoze ico cegeranyo risaba leta guhagarika ihagarikwa n'ifungwa ry'abanyagihugu bitakurikije amategeko bikorwa n'inzego zikukira, kwihutira kwigisha imbonera kuri bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu hamwe no kugerageza imvugo n'ingiro bikajana kugira habeho itandukaniro ry'intwaro y'ubu n'izaheze. Mu bijanye n'agateka kazina muntu kandi hari umunyagihugu wo ku mutumba Gaterama zone Gitaba komine n'intara ya Rutana atabarizwa n'ababanyi biwe ku bijanye n'agatotezo ariko arakorerwa n'umukuru w'uwo mutumba. Uwo munyagihugu aherutse gusamburirwa urugo kugira ngo hacishwemwo ibarabara ry'imigenderanire. Inkuru twateguriwe na Aimable Nishimwe. Uwo munyagihugu asaba kurenganurwa kubera uruzitiro rwiwe wasambuye mu guca ibarabara ry'imigenderanire yitwa Petero Karaviri Nyandwi. Asanzwe ari n'umwigisha wo kwishuri shingiro rya Gaterama zone Gitaba komine n'intara ya Rutana. Ababanyi biwe bemeza ko parcelle abamwo n'umuryango wiwe yayiguriye uwitwa Clavier Ndagijimana mu mwaka wa 2014. Kwigenegezo rya 13 Kigarama umwaka wa 2020 niyo haba inama yatumweko n'abajejwe intwaro mu ntumbero yo kumenyesha abanyagihugu ibijanye n'igikorwa cyo guca utubarabara tw'imigenderanire. Bagira ko mbere baca n'amasemo yerekana aho utwo tubarabara tuzoca. Ibarabara rimwe rikaba ryari guca hagati y'ikibanza cy'uwo munyagihugu Petero Karaveri Nyandwi hamwe n'itongo ry'uwo yaguriye ariwe Clavier Ndagijimana. Icagiye gutangaza nkuko bivugwa n'ababanyi biwe nuko hageze gushira mu ngiro ico gikorwa cyo guca ayo mabarabara muri nzero umwaka wa 2021. Reveriano Manirakiza arongoye umutumba Gaterama yaciye azana abantu baza gutema uburimbi vy'urugo rwa Petero Karaveri Nyandwi kugira ngo hace iryo barabara. Amasoko yacu muri ako karere amenyesha ko ivyo uwo mutegetsi yabikoze nyene urugo atari hari. Nyene gusamburirwa urugo yarituye musitanteri wa komine Rutana kwigenekerezo rya 10 Ruhuma uyu mwaka amusaba kurenganurwa ariko ntatavuyemwo. Kuri wa 9 Ruhenshi naho Petero Karaveri Nyandwi yararungikiye urwandiko erekesha Imana arongoye n'amahanazwa jambo ya komine Rutana. Intumbere y'iryo kete RPF igopi kukaba ari kumusaba kwishikira kuri uwo mutumba kugira ngo iryo barabara risubizwe mu kibanza ryari ryagenewe maze nawe abone gutunganirizwa. Eric Ntahimera musitanteri wa komine Rutana yabwiye uruganda rwa RPA ko yahisemo gufata ingingo yo kuba arahagarika ibikorwa byo guca iryo barabara kugira ngo ico kibazo kibanze gitoregwe umuti. Uwo mutegetsi ariko akaba atashimye gutanga insiguro zitomoye kubijanye n'uruhara rwiwe kugira ico kibazo kive mu nzira. Aimable Nishimwe. Mu kanya gisata c'imigenderanire hamwe na politiki. Inyuma y'ubumwe bwa Afrika, umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko nawo usaba ko ibihano Burundi bwafatiwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya byo kugwaho. Mu kiganiro kidasanzwe yagiranye n'intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Buraya kuri uyu wa gatatu, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko yasiguye ko Uburundi bwateye intambwe kandi ko buri mu nzira nziza yo gushigikira. Uwo mutegetsi wa EAC yaramenyesheje ko ivyo bihano binaremereye akarere ka Afrika y'ubuseruko kose. Angela Koze mwidonido gino nkuru. Turasavye umuryango w'ubumwe bwa Buraya ko twokorana kandi ko twoha akandi karyo abanyagihugu bo mu Burundi.
Ivyo nivyo Dr. Peter Matuki yasavye kuri uyu wa gatatu intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu kiganiro kidasanzwe co kwiga uko uwo muryango wofasha ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuja hamwe. Kubwo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko aturuka mu gihugu ca Kenya, ubumwe bwa Buraya bwari bukwiye gukuraho ibihano bwafatiye Burundi bwisunze ko ico gihugu cahinduye ingendo kandi mu kwizera ko kigiye gutera kija imbere. Dr. Peter Matuki yamenyesheje ko akarere ka Afrika y'ubuseruko kasinzikajwe cyane n'ibihano vyafatiwe abanyagihugu b'abarundi. Ni naho yasavye ashimitse ko umuryango w'ubumwe bwa Buraya gofata akarere ka Afrika y'ubuseruko nk'umuryango uri hamwe, kandi amenyesha ko ari ngombwa ko ubumwe bwa Buraya bufasha ako karere kugera ku ntumbero kihaye zo kuja imbere. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yanafashe ako karyo ko kwerekana ivyihutirwa kugira ivyo bihugu bibandanye bija hamwe, anasaba ko ubumwe bwa Buraya bwoshira ako karere mu mugambi wabwo wo mu mwaka w'2021 ushira w'2027. Ivyo vyihutirwa navyo akaba ari ukwagura ikibanza cigisata c'abigenga mu mugambi wo kuja hamwe kw'ivyo bihugu, gukomeza ubushobozi bw'inzego zirongoye mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro, gushiraho intwaro ishingiye kuri demokarasi idakumira kandi yubahiriza inyungu z'abanyagihugu mu karere, hamwe no gufashanya mu kwirinda no gutorera umuti ikibazo c'ivyorezo n'uturanda harimwo n'umugera wa COVID-19. Tubibutse ko umuryango w'ibihugu wari wafatiye ivyo bihano Uburundi mu mwaka w'2015 biturutse ku njyane zadutse mu gihugu inyuma yaho uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza afatiye ingingo yo kwihagira ikiringo ca gatatu kitemewe n'amategeko. Injyane zatumye haba ubwicanyi n'ayandi mabi aho nyanga gateka kazina muntu vyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko ukurikiye rero umuryango ubumwe bwa Afrika mu gusabira leta y'u Burundi ko yokugwaho ibihano. Mu ntango z'ukwezi kwa Rusama, umuryango w'ubumwe bwa Afrika warasavye ko ivyo bihano be n'ibindi vyose vyafatiwe Burundi vyohava, uvuga ko Uburundi bwateye intambwe ishimishije mu bijanye na politike n'umutekano. Marie Ange irakoze kuri